Amahoro amagana ndetse n'amafaranga nivyo twipfuriza hamwe mwese muwandanye gukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kure yacu ariho kandi nanyu ya Look Media. Ibiganiro ni Look Sports ku munsi wa mbere igenekerezo rya 10 ukwezi kwa Munyonyo umwaka wa 2025. Byumvikana neza yuko turiko turegereza neza ku musozo w'umwaka wa 2025. Ni Look Sports rero uno munsi muri kumwe na Boris Ingabire Juge muri studio za Look Media, ndi kumwe na Ndongozi Ale Loris. Boris ndakuramukije, ndaguhaye nakaze muri Look Sports. Ya nanje ndakuramukije Boris, ndaramukije amwe bakunzi ba Look Media, bakunzi ibiganiro bya Look Sports, ndabaha nikaze mu biganiro cyo ku munsi wa mbere. Ni ku munsi wa mbere tukwegereza ku musozo wa 2025, aho kandi twariko turanasozera n'indwi yari iheze, twari muri weekend yaje kwigenda neza. Ubuzima busanzwe baronse agafana gakanye. Nuvuga ko ni weekend yagenze neza cyane, neza ko ni weekend yagenze neza cyane, turetse neza dako neza cyane, tuko twongeye ko cyane neza ko yagenze neza cyane bijanye n'ubuzima busanzwe kandi bijanye n'ubuzima professionnel mu monde ya sport. Neza ko ubuzima busanzwe byagenze neza, ni weekend usanga harimo akaruhuko, kwakira abashitsi, guhura n'abagenzi. Muza usanzwe tuba turi mu nkino, nibaza ko amakuru twashikiriza n'amakuru twaje kwa turondera muri no weekend, aho twashoboye gushika ahatandukanye. Nibaza ko muri rusangi na weekend yagenze neza. Noko twizeye neza yuko namwe muri kumara dukurikirana weekend yaje kuba igenda neza kubwanyu. Turaza rero kuba turaba ariko aravugwa no mu gice cy'u Burundi, turaza guca muri Primus League umupira w'amaguru, turabe uko inkino zaho ziragenda, turaza no kuba turaba intamba mu rugamba, tugiye kwa tuja muri international duty, turabe mbega natwe mu gice cy'u Burundi inkino zitunganijwe gute mu giserukira gihugu w'abasenior. Turaza kuba ducana gatoyi muri UD16 nabo baje kwafata urugendo kuri uno munsi, ariko kandi turaza no kuba duca muri volleyball, turabe ko ibintu byari byifashe, bariko baragira ouverture ya championnat. Turabe uko ibintu byari bimeze. Turaza no kuja muri basketball, turabe uko inkino ziho ziragenda muri Women Basketball Africa League, aho nka Gladiators ndetse n'umugwa Lezipo baje kubaserukira u Burundi. Turabe uko ibintu byifashe. Mbere ko dutangwa n'iganiro cacu yatonze tumira amate mu kanya catuze n'ibyo makuru yacu. BCAB Internet Banking ni ubuhinga bugezweho ibanki BCAB yabashiriyeho. Umuntu ashobora kubukoresha akoresheje itelefone yiwe, rimwe bita smartphone canke imashini, atiriwe aragenda ku ishami rya BCAB. BCAB ntiyibagiye abarundi baba mu mahanga mu kubahuza n'igihugu cabo c'amavukiro biciye mu kugura ekoni bita diaspora account. Iyo konti uyikurikirana biciye ku buhinga BCAB Internet Banking. Tubibutse ko ubuhinga BCAB Internet Banking butashizweho kubera abarundi bari mu mahanga gusa, ariko bwashizweho kubw'umunywanyi wese w'ibanki BCAB. Ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nk'uko benshi bavyibaza, ariko ni banki ikorana n'ibisata vyose. Shika mu iterambere na BCAB. Nuko turasubiye kubaha ikaze kandi muri Look Sports, mwebwe mwese mwe dukurikirana. Twizeye neza yuko mumerewe neza mu banyu ndetse no mu byanyu, abatari mu bihe byiza twipfurize kugaruka mu bihe byabo byiza, abagwayi ndetse n'abandi bose bari mu bihe bitoroshe, usanga ubukene, inzara, iki yuko hari igihe usanga no munsi bitameze neza, ariko kwizera ni ikintu gikomeye cyane. Gusa igihe avuga ngo kwizera kwabujije umukino kwiyaho. Twebwe rero abakunzi ba Look Sports twipfurize kwizera kandi ibyo bizeye bishike. Mwizere, abemera munasenge kugira ngo ibitameze neza bize kuba bimera neza. Uno munsi bishaka kuba bimeze nabi, ejo bikaba bimeze neza. Uno munsi bishaka kuba bimeze neza kandi ejo bikaba bimeze nabi. Vuga ikintu nabonye ku banyafrika cyane abarundi twebwe n'abarundi, vuga ngo ikintu cyo kwiremesha, ukuntu imigani yo kwiremesha twarayigize myinshi, ariko abagomba kuvugira ngo aho vyiriwe siho biraye. Aho biraye siho vyiriwe. Barubwira ngo umuntu bamuremesha, mwe tuno munsi nta kintu ufise, ku mugoroba biraza kuza birari wawe. Siho biza kwirirwa muka. Biraza kwamara umwana muto. biraza kuza bwamaze kwira. Rero tubipfurize kumererwa neza mu banyu ndetse
no mu byanyu nuko dutangura rero ikiganiro cyacu ca Look Sports duhera muri Primus League bariko barakina indwira ya 11 tubona neza yuko hari inkino zigiye zitandukanye Flambeau du Centre no mugwa Vitaro Football Club bariko barakina Vitaro iza kuba itsindwa Vitaro kundigira 10 yari yaje kwa itsinda umugwa Muzinga FC ni Muzinga nibaza kubona Vitaro imigwi imenyeranye cyane baje kuba kina kenshi muri kahise ka football Burundi ariko baje kuba batsindwa rero n'umugwa wa Vitaro Football Club ariko kandi no munsi baje kuba bayifata baza kuba bayitsinda ubona yuko Vitaro muri kino gihe iratsinda igatsinda rero novuga yuko kuza guhana Flambeau du Centre ari challenge ikomeye cyane kuri Vitaro byaje kuba birangira batsinze byaje kuba birangira batsinzwe naza ko ni nta surprise nyine twavuga ko naza ko twari twabigaze ko bikwiriye ku munsi wa gatanu twavuga ko Flambeau du Centre no munsi ni equipe iri kwa challenginga ino Primus League kuko nibaza ko ino migwi Aigle na Flambeau du Centre ni migwi yabonye no twari twavuze mu minsi yeze twavuga ko CAF yaje ko yongereza amafaranga itanga kuma prime imigwi source muri Champions League cyangwa Confederations Cup kuvuga ngo ano mafaranga ni menshi icyo gituma uno munsi naza ko tugiye kuza turabona Cox OTT izo bari Cox ikomeye cyane hagati y'imigwi baza kugwanira guserukira igihugu baza kugwanira gusohoka kuko bazi ko niwe investisa amafaranga menshi cyane niba uzoshaka miliyoni amajana uzoba uzi ko niwagira amahirwe atwara igikombe usohotse uzoza kuronka ano mafaranga yose washoboye kuba winvestisa nibaza ko rero Flambeau du Centre uno munsi birumvikana ko iracyafise ingufu ikuye muri ku mugabane wa Afrika kukira za nkino mpuzamakungu uno munsi Vitaro si equipe novuga ngo ni equipe tuzi inyuma y'imyaka 2 yatwaye igikombe cya Primus League ariko umwaka wakurikiye twarabonye haje iri mu kana cya gatandatu uno mwaka abakinnyi benshi banavuyemo umenyereza aragenda ni equipe novuga ngo iri muwaye equipe iri muwaye muri Primus League neza ko Flambeau du Centre biragoye cyane ko umugwi nka Vitaro uza guhagarika Flambeau du Centre ni Flambeau du Centre yaje gukina inyuma yo Aigle Noir yatangiye gukina yaza yabonye ko Aigle Noir yoyo yamaze kuronka amanota 3 umva ishize ivuga ati Aigle Noir yaronse amanota 3 turi muri course na Aigle Noir uno musi tugatakaza biza kuba bigoye cyane biza kuba bigoye neza zo guhanje Aigle Noir icyo tuma Flambeau du Centre biologique ko ashobora gutsinda umugwa Vitaro nibaza ko ni ibandanya gukonfirma ko iri muri course ikomeye cyane no mugwa Aigle Noir n'indi migi yose ishobora kuba iri kuragwanira ino Primus League cyane iri muri course ikomeye cyane no kugwanira ibikombe cya Primus League ariko kandi no kugwanira ibindi bikombe bigiye bitandukana no yuko ni imwe mu equipe muri myaka 5 iheze ona ko imisi yose yama iriko gerageza kugwanira ibikombe cya Primus League mbere kenshi kaza kuba inarangiza championnat iri mu kibanza cya kabiri byagoranye cya gatatu bariko bivuga neza Aigle Noir nayo yari kiratsinda no vuga yuko imigwi yaserukiye Burundi ona yuko yafise ingufu zikomeye cyane nayo kuri yatsinda no vuga yuko twitege yuko Flambeau du Centre Aigle Noir ariyo ma equipe n'ubundi dushaka kubona ariko aza guserukira Burundi mu nkino zo mu mwakuza CAF Champions League Confederations Cup bon CAF Champions League tworaba mino mu gibiki Aigle Noir na Flambeau du Centre kubera ni imigwi ubona ko iri hejuru y'indi migwi no muri turavye championnat igeze uravye Aigle Noir ingene iriko iragenda ubona ko iratsinda mu Burundi nitwovuga ngo gutsinda nagomvye ngo iratsinda facilement hari abantu bacha bumve ngo bitari byo kuri itsinda 2 kuri kimwe ku busa muga mu Burundi amavitoire yaho nayo ni equipe gutsinda kimwe ku busa equipe yo gutsinze difference y'ibisindo bitatu shona ati equipe yandengeje cyane mu Burundi tumenye amavitoire nayo ni gitsindo kimwe de difference canke bibiri maximum bivuga ngo Aigle Noir iri kwitsinda match nyinshi iri kwirikiranya match menshi uno musi ni ya mbere kuri class ifise match zibiri aho itarakina ubona ko birerekana domination mu wa Aigle Noir ikindi uno musi Aigle Noir abantu benshi batariko barabona ni equipe ifite attaque nziza cyane kandi na defense amen uno musi afite ataka uno Ineza Abd mu nkino 9 amaze gukina afite itsindo 10 umva ni igitsindo kimwe kirenga par match Eringalande hano mu Burundi muri Primus League bivuga ngo ufise umwataka nk'uwo onye niba bataka bashaka kumena gushika kuri titre yanuze gushika mu gikombe baza ko Aigle Noir amahirwe ni menshi kandi na Flambeau du Centre amahirwe ni menshi mugabo ahari muri Champions League mugabo Confederations Cup biratandukana kuko hagenda yo twaye Coupe du Président Coupe du Président rero ni coupe dugunda kubamo ama surprise menshi si hano mu Burundi gusa no ku mugabane wa Buraya turakunda kubona za FA Cup mu gihugu cy'Ubwongereza mu gihugu cya Espagne muri Copa del Rey ona equipe ya deuxième division iraziga kuramo equipe iri muri statu za mbere muri Premier Division cyane yaje ituma rero
muri kubyi president biragoye ntitukavuga ngo Flambeau du Centre na Aigle Noir ni equipe zizorwanira ibyo bikombe ariko ama surprise hari abari menshi niba kuri Champions League nibaza ko uno buti ko turabona ko tworonderera muri no nuko umugwa Vision Football Club gize navuga indwi zibiri udatsinda yaraje kuba itsindwa navuga kundugira ya 10 uno munsi aje kwitsindwa n'umugwa Muzinga itsinda biga kuri kandi n'umugwa Muzinga nibaza ko umugwa Muzinga no munsi umeze ufise sinzige no wit ni kuko reka turi umugwa Muzinga wangaje n'umugwa Regional washoboye guhagarika umugwa Regional washoboye guhagarika umugwa wa Flambeau du Centre yandugiye aho twavuga ikomeye no munsi muri iri kuragwanira ikibanza cya mbere irahagaritse na Vision kandi nane iri kigwanira kimwe ko Champions League kugera ibitsindo bigera kuri 3 kuri kimwe ubona ko n'umugwa Muzinga uvuye mu cyo cya kabiri no munsi ariko ubona ko inguvu duganye ni inguvu nyinshi rwose si ibintu twari tumenyereye cyane ku mugwa uvuye mu cyo cya kabiri hano muri Champions League uza uhagarika ibintu bikomakomeye nk'uko uza ugwanira bino bibanza by'imbere nk'uko bibaza ko umugwa Muzinga ahubwo n'umugwa kurabira hafi umugwa kurabira hafi kuko ubona ko ni equipe ikomeye tuwitege muri Big 4 turashaka kwitega muri Big 4 title race nibaza ko title race ariko turashaka kwitega muri Big 4 turashaka kwitega uri kuragwanira bino bibanza n'ibyo bibanza Musongati za n'izindi zitandukanye za Vitaro n'izindi nuko rero dufate ko Vision ibintu byuko kuri so titre biko biragabanuka nimba ugize match zibiri zikurikirana utakaje amatagira kuri 6 n'amanota menshi cyane uri kumuragwana uronsa 6 nuvuga ko ni igihombo gikomeye cyane tuvuga ko tugubu turiko turamera nko tugabanuka yari mu kibanza ca mbere no munsi ikiratibuka buke buke ibyo tuzoyesanga mu kibanza ca 6 nibaza ko Vision même saison gitangwa je sinigeze yaramaze igihe iri ku kibanza ca mbere sinigeze ndayibona iri kwiragwanira igikombe ca Primus League kuko biragoye ko umugwi uza boni kenshi tugeze kubona muri Primus League mu myaka yahera muri 2014 nimba ntibeshe tugeze kubona umugwi wa Flambeau de l'Est wo mu ntara ya Ruyigi uje rimwe ushika utwara igikombe mu mwaka ari umugwi ukomeye cyane mugabo no musi naza ko bitokunda ko bigenda kwita Vision just nigeze ndayibona ari equipe iri kwiraza ishikirwanira igikombe na Aigle Noir na Flambeau na Bumba muri nzindi mugabo nabona ko ni equipe iraje ko tuzaje kuvuga Muzinga igwanire ino top 4 dimo uvuga ati uno mwaka wa mbere objectif kuko nibaza ko n'aba boss bawo batangiye kwinvestisamo uno munsi mwaka wa mbere sinaza ko projet yabo ari yo gutwara igikombe mu mwaka gusa kije niho gisubiza inyuma maybe basavuga ati umwaka umwe reka tugwanire top 4 umwaka wa kabiri tugwanire kuja mu banza miryambere peut-être nakubye president ni mugabo umwaka wa gatatu dukeneye Primus League cyane naza ko uno mwaka wa mbere Vision novuga ko ndabitahura ko gutwara igikombe biragoye mugabo basi bagwanire top 4 kuko n'umugwi waje neza n'umugwi waje werekana ko hari ibintu ukora indi bintu udakora basi yerekana iyo superiority kitubone iri kuragendwa imbere n'izi za Muzinga n'izindi basi minimum muri top 4 urundi rukino rwari ruhari rwo rwitezwe n'abantu benshi ku kibuga Ingoma mu ntara ya Gitega umugwa wa Musongati Football Club bakira Kayanza United baza ko bagira draw ibitsindo bigira kuri bino byose hamwe Musongati twe twayivuze yuko nayo muri no miss ni iri consistent iraza igatsindwa ikanganya match zibiri zingahe ati nabone yaba abakunzi ba Musongati bafatira ku byo kwimosha ku 5 bavura basanga byagoranye yaza ko ufatira kuri zitatu bajya aho kuri 5 ufate kuri 5 uvuze ati jewe kwimosha ndabihagaritse sinibaza ko Musongati match zikurikira uko turiko turayibona nivyo bintu birahinduka uko turiko turayibona yego biragoye cyane tuvuga ku munsi wa gatanu tuti Musongati Kayanza United ni imigwi isanzwe imenyeranye cyane hano turashobora no kubona mbere wanashima imwe igakanga yindi tugasanga Kayanza United ku papa iratsinze umugwa wa Musongati byaje ko birangira ku kibuga Ingoma na ya public yo mugwa Musongati baza ko bagira draw ibitsindo bira kuri bibiri nibuka ko navuze ku munsi wa gatanu ko nivyo Musongati bikinira wabo ariko naza ko nta mahirwe menshi ifise cyane asumba Kayanza United kuko ni Musongati tuwaye forme iri mu no munsi si equipe kanganye si equipe no munsi uvuga ati ndayisanze kuri stade Ingoma nza kubasanga baba fans babo ni benshi sanga ari benshi bambaye amabara y'urwatsi nasa n'umuhondo sanga ari Ingoma sanga ari benshi ngo public usanga ni ari mu wa Musongati mugabo no munsi yego public barayifise ariko inguvu za equipe ziracari zazinze abakinyi baracari babandi wapi ico gituma uno munsi Kayanza United twiraje iri kwigira saison nziza cyane
ariko ni equipe ubona ko yari yamiliyoni par rapport au mwaka uheze kuko ni Kansas United no musinaza ko ni equipe mu mwaka uheze twabona ko bari bameze nabi bari bafise ibibazo by'uburyo ibibazo haraba abakoci bidoga ibi nibi mugabo no musana ko ni equipe isa nihagaze neza bukebo iheruka kunganya n'umugwi wa Olympique Star usanzwe ukomeye cyane muri Primus League no musi baje kunganya n'umugwi wa Musongati umugwi ukomeye nyine muri Primus League nibaza ko Kansas United iri kwiragerageza kwiyubaka hamwe vyobandanye ushobora kubona mu mwaka uza ari equipe nziza cyane ikomeye kundi iki gihe higera gutangura igishika muri Primus League yaje iheza championnat ya kabiri ari equipe ikomeye cyane gose mugabo mu minsi ko byaje biragenda igendera subira nibaza ko Musongati no munsi ni equipe ya itari nibaza ko na Big Four bariko baragwana kuko badahinduye muri phase ya tour nibaza ko na Big Four nje kunda ko ijana nuko rukino rundi nibaza ko twasa n'abarangiriza ko n'urukino rwariko ruraba hagati mu rwa Interstars ndetse no mu rwa Bumamuru baruvuze ngo si kenshi tuza ko tubona hari difference y'ibitsindo bigera kuri bitatu bingahe yaje kwa yifatira mu gahangu rwa Interstars ikindo bigera kuri bine kubusa neza ko ayo maskoro muri Primus League abagaki hani gitangara abagaki nibaza ko n'abantu bakunda kugira kuri bakunda ku betinga cyogora kugenda kuvuga ngo Aigle Noir araza gutsinda nubwo yo bihuye na Beje Green kuvuga ngo Aigle Noir araza gutsinda bine Beje Green ni ibintu bibagaka nizo twarabonye Aigle Noir ariko ratsinda Bundesliga Dynamic ibisubizo bigera kuri indwi bigera kuri indwi ariko ivyo bibaye ni inkuru yandika n'imenyesha makuru bati Aigle Noir muri Primus League habonetse mu gutsinda itsindo muri Primus League ni ibintu bitangara rero na 4-0 nibaza ko twisiga haje kuba abaskandali mama avuga ati umukoci yaratangaje ko demission no Vivier Bahati menyereza mwiza cyane muri hano muri Primus League bazoca mu binishe Aigle Noir hanze y'igihugu yagiye mu Azam ari mu entraîneur aje uno musaje ko avuga ati jewe ndatanze imihoho banyagirije ko na Betis Nuvuga ngo umugutsinzwe bine ntivyemera ko wasinzwe ubwo ati ahubwo twari ari akandi kantu nuvuga ngo kari nyuma iyo score ntimenyereye ya 4-0 umuguza kugira difference y'intsino bine nimba baje avuga ati umumenyereza ya Betis nibwo ni byaje ko bimutera ishavu avuga ati reka ndababisa kubera ishavu ryinshi ko n'umugwa ntiyasa kandi baza ko ntumeze neza mu minsi ariko uze ko umugwa Bumamuru yaza ko umugwa Bumamuru n'umugwi uri calme uno munsi mugabo ndashaka kuwushira mu mugwi uri kuragwa twavuze Aigle na Fambo Bisanzwe ndashaka mu mugwi uri kuragwanira kino gikombe ca Primus League Bumamuru umwaka weze yahejeje ngo yari imeze nabi mugabo no mwaka ora ko yatangwanye sezo ishasha n'abakinyi bashasha benshi umukoci mushasha kandi umukoci mwiza azino Primus League no Joseph Kibusa urana ko n'umumenyereza mwiza cyane nibaza ko Bumamuru iri muri zino equipe ziriko ziragwanira ino Primus League ndayishiramo muri no gitatu cyane yego izindi nkino zaje kwa ziba twaje kwa tuvuga Vitaro itsindwa n'umugwi wa Flambeau du Centre basanze ku kibuga urunani mu ntera c'ibitoki igitsindo kimwe ku busa Ngozi City yaje kwa itsindwa n'umugwi wa Aigle Noir ibitsindo bigera kuri 2 kuri kimwe Vision 2026 yaje kwa itsindwa n'umugwi wa Muzinga Football Club Rukinzo itsinda umugwi wa Beje Green ibitsindo bigera kuri 3 ku busa Olympique Star iza kwa itsinda umugwi wa Garage Express ibitsindo bigera kuri 2 kuri kimwe nayo umugwa Musongati ugira uranganya n'umugwi wa Kansas United itsindo bigira kuri ibi kubindi message Ngozi igira ubusa ku n'umundi n'umugwa Bundesliga Dynamic dafata yuko message Ngozi akaba kabaye n'ubundi byo kunganya ubona ko no musi nabo nyene uburongozi baheruka kuzamukoresha umenyereza mushasha umenyereza ahora muri yarumenyereza wa kabiri umugwa wa Olympique Star nibaza ko nimba mukumuzana nibaza ko batamusaba ko bamutunye mananiza kuko nimba bamuzanye bavuga ngo genda uze kuturonderera igikombe cya Primus League cyangwa genda uturonderere mu bibanza bine vya mbere nibaza ko bamutunye mananiza ahubwo bamutuma ati genda uturonderere kutaje mu cyaro cya kabiri tugume turi hano muri Primus League kuko no musi naza ko niyo target cy'umugazi nuko nayo umugwa Interstars waje kuba utsindwa n'umugwa Bumamuru Football Club itsindo bigira kuri 4 kubusa nuko nova ko uno munsi mugwa Aigle Noir niho uza mu kibanza ca mbere na yuko gifise ni match zibirarane nova yuko nakazi gakomeye cyane ku ruhande rwo nosore b'umugwa Kayanza United nuko tuve muri Primus League twerekeze muri munama mu rugamba aho bagiye kuba baja muri International Beauty abasore witwa Sangwa Patrick amaze kuba anatumako bagiye ko bagira inkino za kivandimwe nuva ko nina atukomeye cyane kuri
Patrick nibaza yuko coba ari ikintu ciza cyane cyuko tuza turabona mu guserukira igihugu ziragira match ya mikro bonaza ko ni sico kintu ciza ahubwo nico kintu gikenewe nico kintu gitegerezwa kuko equipe tagira match amical ntushobora kumenya mvuge ngo abakinyi uvuga ngo no musema ama competition yaraheze eliminatoire zaraheze mugabo no musarakinyi match amical kugira ngo abakinyi bavuye muri equipe nationale bagumane biranafasha kuvuga ati abakinyi bari hamwe nibaza ko sangwa Patrick no musi objectif yari yihaye ayitangwana niki avuga ati je afise objectif yo gushira intamba mu rugamba muri 2027 muri CAN 2027 uvuga ngo objectif ama championnat amahiganwa heze yaraheze yaravuze ko ibintu yabitanguye mu nzira ni sawa abarundi baramwumvise mugabo no musaye ko yitegura ivyiwe wenyene urumva niyo treve ya mbere aje kugira izotegura CAN ari wenyene uvuga ngo aratanguranye ni kivi niba azobisoze niyo atashikana intamba muri CAN 2027 tuginde turahaye nta excuse n'imizo bihari rero yavyemereye nta numwe bimwemeje no musenaza ko sangwa Patrick na umwanya mwiza wo gutegura afite n'amashami kandi nziza ku mugwi wa Zambia Chipolopolo Boys naza ko n'ubundi gukomeye no ku mugabane wa Afrika rero ni vyiza gukina imigwi nkiko ko kandi tubona tuko turakina inkino za kivandimwe n'imigwi nka Central Africa nka Seychelles n'izindi no musenaza ko gukina Chipolopolo Boys naza ko ni imwe muri test nziza kuri namba mu rugamba ariko kandi dufite match yindi mu match ya kabiri bazokina equipe nationale y'u Burundi mugabo bakina hano mu Burundi muva ngo bamwe bakina shani mesha kamere gano hari Flambeau du Centre n'andi atandukanye nibaza ko rero ni ikintu cyiza cyane kuri namba mu rugamba ariko ubwo rukino rwa kabiri byari kuba byiza iyo baronka ikindi gihugu kindi bazokina kwipima byari sanzwe ko bazokina igihugu ca Komoro ca Komoro ariko kiza guhindura ko naco gifise ibindi rukino iyi match ya intamba mu rugamba za shani baza ko yabaye plan B muga de toute façon naco ni ikintu kiza gufasha bon ego abakinyi ba senior basanzwe batumwa ko muri CAN ntikibafasha cyane mugabo ariko abakina shane nabo nazo ko ni avantage ikomeye cyane ni avantage kuri abakina shane ko kwipima bavuga ati turabe bakuru bacu bakobima kuri bakuru wabo nibaza ko muri iki gihe intamba za shane nibaza ko twobivuga ishuri ntizikomeye cyane ntizikomeye cyane kuko urabona ko abakinyi benshi bakomeye iwacu imvo yo kudakomeye ni bon hariho kubona champion y'iwacu iri ku rwego rwo hasi abakinyi boje ko badufasha muri shane nitwa ko bakomeye baca bagenda ntibagikina champion yo nga mu Burundi abamaze kugenda haza ko basigara bamwe bari ku rwego rwo hasi bakiko ku rwego rwo hasi nawe nyine bako barondera kugenda babije nawe nyine bako bakina barondera kugenda ni realite nyine iri ngaho nta ukina ngo yemeze juste ngo aronke agume ngaha bakinga muri Primus League nivuga ngo abari korondera kugenda mu Rwanda Tanzania cyangwa ahandi hatandukanye nuko imbere yuko tuva mu mupira w'amaguru no musi kandi numva ko U17 mu ntamba mu rugamba nyine baje kuba bafata urugendo numva yuko twitega iki kuri bano bana bacu bonaza ko aba ba U17 ni equipe nziza twaravye match amikali barakinya match amikali mu gwa ubumwe academy ubumwe bana ko ni equipe nziza ni equipe onati irafise kazoza twarabonye baje ko batuma ko abakinya kina mu gihugu ca Canada ari umwana bahamagaye kina muri academy y'umugwa wa Valence muri Espagne ifise academy mu gihugu ca Canada kandi ubona ko ni umwana mwiza cyane bibaza ko ni avantage nziza ubona ko intamba mu rugamba batangiye kugira izi pepiniere z'abakiri bato twarabonye umukinyi baje ko bazana akina mu mugwari igihugu cy'u Faransa ubona ko nayo ni avantage nziza cyane abakinyi bakina ku mugabane wa Burayi bagatanga kubazana bakiri abana utwo matubona abakinyi b'intamba bagira kuza guhamagarwa bageze muri senior nubwo abakiri bato batigeze bahamagarwa bibaza ko ni nziza cyane kandi ama academy naza ko cange maze gutegura equipe ikiri hasi U17 U21 naza ko bazogira kuzi imyaka 30 ngahe bamarakuze gwamagwa muri senior bamaze kwamenyana deje ubwabo baci bamagara nka batatu canke bane baba bamaze kugira iyo connection nziza naza ko ushaka gutegurana equipe nationale y'aba senior naza ko guhera hasi naco ari kugifasha cyane nuko tuve muri football twerekeze muri basketball aho imigwi nka Gladiators ndetse n'umugwa Lazy Po BBC baje ko baserukira Burundi mu tournoi yitwa Women Basketball African League novuga ko Gladiators yaje kuba yarifise urukino iza kuba itsinda kuri forfait no musi mugwa Lazy Po uraza kuba nawo uze ukina twaje ko tubona yuko
basketball y'u Burundi muri kote y'abahungu iriko iritwa neza twitegeye yuko abakobwa canke abigeme nabo tutobasiga inyuma nabo bariko baraja kuri intambwe yanibaza ko ni mbona igikombe nico kimwe n'igikombe mu Rwanda ariko gutahukana mu gihugu ca Kenya mu gisagara ca Nairobi nuko gusa amazina atandukanye uvuga ngo mu bahungu bari East African Basketball Champions Cup canke EABCC muga mu bakobwa ni Women Basketball African League zose ni zimwe za Africa zone 5 uvuga ngo mu bahungu nibaza ko bon twaritwaye neza mu myaka ibiri iheze amayedisi abiri yose ibikombe byatashe no mu Burundi mu Remesha ndetse no mu wa Rezipo n'umunsi mu wa Rezipo mu bakobwa ni Gladiators isohotse no mu ndetse wa Rezipo nyene suye kugera ariko ni naza ko nceneza ko mu kaye mu wa Rezipo ariko uriko urangira urategura basketball cyane rero naza ko no tubona no mu bana naho no mu bana naza ko mu guri kuragira ibintu byinshi muri basketball ku munsi w'ejo ni Gladiators akiri mu rwa mbere bari gukina no mu rwa Stormers bava mu gihugu Uganda ariko baza gutsinda Patriots uvuga ngo baca babaha amanota 20 ni difference de 20 points uvuga ni 20-0 naza ko rero ni intango nziza kuri Gladiators intango nziza wara ko mu bahungu no mu bakobwa baza batashiki ko mu bahungu evolution irahari mu Burundi muga mu bakobwa naza ko ni bukiye ko turaduga wara ko mu mwaka uheze bava ngo nta uvuka rimwe ca mu mwaka apana no mwaka mu mwaka nyene naza ko twagiye muri Afrobasket y'abakobwa yo ca Egypt hareze imyaka irenga 10 abakobwa inama mu rugamba z'abakobwa zidasohoka mugabo no munsi ni etape par etape ni progress zo turagira bukiye naza ko ni ikintu ciza ni insinzi ya mbere kuri Gladiators kuko bataki no musafye urukino saa 9:30 n'umugwa AP wo mu Rwanda ni basketball mu Rwanda ku bakobwa naza ko iri hejuru gato ya paraporo yani wacu mu Burundi umugwa Rezipo uza kurikakira mu muri Kenya witwa Zitek azuba igihe cy'isaha 7 ni baza ko ni ikintu ciza cyane no kubashigikira ariko umugwa Rezipo maze ko barafite structure ariko bakurikiza kandi ubona ko ni ikintu cyatanga umusaruro ciza cyane twabonye muri seze baruguriye academy yabo mu ntara y'Igitega irimo abakinyi bakina basket nziza cyane hari Bujumbura afite ama equipe menshi y'abakiri bato bakina basketball y'abakiri batoya hano muri Rock Media dusanzwe dufise n'umugenzi dukorana hano muri Rock Media asanzwe akira mu Rwanda nyaza ko umunsi w'izombi ati ngo udufashe tubwiriza ibijyanye n'umugwa Rezipo rero ko ni ikintu cyiza cyane kuri Rezipo kuri Gladiators no kubatera intege ni rya mbere naza ko Gladiators bagiye muri iryo higanwa rya mbere mu bakobwa tsabiye higanwa ariko twiteze ibintu byiza cyane uko nibuka ko abumenyereza wa Rezipo umenyereza wa Gladiators bose bavuze ati tugiye guserukira igihugu kandi twizeye ko tuzokora nk'ibyo abantu bakoze nuko twifurize amahirwe masa ababigeme bacu aba ku ruhande rwa Gladiators ndetse n'umugwi wa Rezipo BBC imbere yuko tuva mu Burundi duce gato muri volleyball bariko baragira ouverture ya championnat hano mu gihugu cacu Burundi Loris Ndongozi wari wishikiye aho izo nkino zaho zirabera byifashe gute muri rusange ni championnat d'ouverture ya ngo muri volleyball bafise ukuntu ibintu byabo bitegekanije ngo iminsi yose baragira championnat d'ouverture ya championnat ya volleyball kandi baragira championnat de clôture ya championnat volleyball no musaba ya ouverture hazusubira hari clôture championnat imaze guhera neza ko nivyo bari barimo yari championnat d'ouverture inyuma ya tumaze iminsi muri volley beach cyane tutaja muri volley ariko no musi muri volley baragize championnat d'ouverture ikombe cyaje kwa gitahukanwa n'umugwi wa Bisoro mu bagabo baje gusinda umugwi wa Rukinzo na bari urukino ruryoshye cyane bakinye amaseti agera kuri 5 banganje zibiri kuzina nako Bisoro n'umugwi utangana n'umugwi abana bakiri bato abana bakiri bato benshi uravye nka match yejo hari witwa Manariyo Florent yaje kuba MVP ubona ko yagoye cyane mu Rwarukinzo giseti ya nyuma cyangwa se wood nibaza ko yazitsinze wenyine mu Rwarukinzo bon ntiyazitsinze wenyine ariko impact yagize n'umwana kiri muto cyane nako afite kaza gakomeye muri volley ni mu Rwarukinzo bagiye gukina wowe waheruka hanze waheruka mu Buganda mu nkino za Sekafa mu nkino za Sekafa ariko ni Rukinzo yaheruka hanze mugabo ntibyabuje ko bisoreza ko batsinda yari match ryo cyane amaseti 3 kuragiti hari ya gatatu mbako ari Seoul mu bigeme numugwa Muzinga waje gutsinda GRC amaseti 3-1 muri final nuko byari byifashe urako Bisoro ndetse n'umugwi wa Muzinga mu bakenyezi nizaje ko twari bikombe Manariyo Florian
yaba MVP mu bagabo hamwe witwa Gabriela nawe aba MVP mu bakenyezi asanzwe akina mu wa Muzinga bivuga ngo mu ndwiza naho muri weekend azwari inkino za Coupe des Eaux muri volleyball tumenyereye Coupe des Eaux iba muri basketball na volleyball yari iba muga twatumenye ziba mu kwezi kw'icumi kuko nuko kwezi turuka mu cyumba ariko nibaza ko ntacyo bitwaye ni Coupe des Eaux itekanijwe mu ndwi iza muri volleyball twizere ko ni abakunzi ba volleyball bagiye kubandanya baryoherwa n'inkino za volleyball nuko tuve mu Burundi twerekeze muri English Premier League hariko araba inkino zigiye zitandukanye naza ko urukino rwari rwitezwe cyane yari Etihad Stadium witwa Jose Pep Guardiola yariko arakira Arne Slot ndetse aza no kuba anamutsinda yari n'amateka kuwitwa Jose Pep Guardiola karakwiza inkino zigera ku gihumbi anaza ko ni milestone ikomeye cyane kuri Logeni Espanyol Liverpool ibintu ntibyifashe neza mu gihe akazi gakomeye cyane kuri Jose Pep Guardiola n'abasore biwe yanaza ko yari rwarukino rukomeye cyane yanaza ko ni Man City Liverpool ni mu myaka iheze ona ko ni rivality ikomeye cyane hagati y'imigwi ibiri aho kandi rwa n'urukino rukomeye kuri Pep Guardiola afise yariko arafeta match igihumbi match ni match nyinshi cyane ataza no kuzifetera kuri match nk'iyo match ikomeye cyane hariho risk ko aza gufeta match igihumbi atsinze numva ni nzeye uitwa Arsene Wenger yafese igihumbi atsinze apana no gutsindwa bisanzwe yaje kuba atsindwa bikomeye cyane urabona yuko kandi Jose Pep Guardiola yaje kubagira amateka meza imigwi presque yaciyemwo hose yaje kuba yitwara neza no musi yaje kuba afeta kuri match ikomeye kandi yongana itsinda nubwo yatsinze no musi twafashe ko ari match ikomeye ni kwizina gusa si kuri kwizina uko ni Liverpool rero gutsinda Real Madrid mu gihezi ni Liverpool muri Premier League yari yatsinze mu Aston Villa bisindo bitabijya kuri 3 gusa Liverpool imaze imisi yitwara neza kandi tunara imaze imisi yitwara neza kuko turavigino tatu ziheze bari bazisinze zose n'ama clean sheet gusa bavye nka match ngere badomye Real Madrid mu gihezi ariko nibaza ko ni match asitwa twavuze mu wa gatanu twati pressure biri he cyane kuri Liverpool cyangwa kuri Man City nibaza ko imigwi yose yari ifite pressure ariko kandi yaje kuba byiyongera kuva Arsenal itsinzwe ku munsi wa gatandatu n'umugwa wa inganije n'umugwa wa Sunderland hajya yatakaje amanota abiri kuko ino migwi ibiri Man City ivuga ati okay tugende baratakaje amanota abiri niyo twatsinda turi rapproche nabo tuzoba tugabanije difference nibaza ko ku rukino rw'ejo ni umugwa wa Manchester City waradomye Liverpool kuko na Liverpool baje kuronka tilt cadre yabo ya mbere dukuyemo igisindo cya banse kuri Roger tilt cadre yabo yaje ku munota wa 75 ya Soboslai ni nayo tilt cadre nyine bagize kuri muri match yose si ibintu tumenyereye kuri Liverpool ikina match yose ikaza gukadra tire imwe gusa ni mu gutumenye uduravye kuri Real Madrid bagize amatiri cadre menshi cyane birerekana ko ni Man City yagerageje kudomina cyane muri Liverpool ibintu tweruka kera mu mwaka weze turibuka Liverpool yasinze Man City arero tu numva ni Man City baza ko yari tore ko tubona abakinyi tore ko tubona abakinyi n'ama individuality y'abakinyi ubona ko Jeremy Doku twazabona kina match nk'iyo yakinye ku munsi w'ejo ubona ko ari ama individuality kuri ruhande rwa Man City yaje kudomina cyane ku ruhande rwa Liverpool bari ko tubona Mohamed Salah niwe mukinyi individual ashobora kugira difference muri Liverpool Mugabe Jo yari yafadise cyane n'umwana cyane akiri muto niko Oreit ubona ko ni Liverpool ngo yaragerageje ariko nibaza ko Man City yarabadomine kuri niveau nini kuko na Arne Slot yaje kuba byemeza muri conference of press ubwo Man City niyo ariko iratanga message yuko Premier League nayo yikeneye cyane nibaza ko iyi message iboneka cyane message iboneka kandi ko n'abariko nabo byerekeye ko aribona nibaza ko umunsi Arsenal yabonye ko message itanzwe kuko baje ko batakaza amanota Man City yaje atsinze kandi itsinze match ikomeye itsinze match ya Liverpool bitanayigoye cyane gose nibaza ko rero facile nibaza ko Arsenal hajya message yabashikiriye barabonye ko uno munsi umukonkira bafise kuri no titre akomeye gose kuko batanguye kubona mu nkino za mbere Man City yari yayindi nyene mu mwaka uheze nta bishasha yari kigenda icumbagira Liverpool nyene hari gihe yaje iracumbagira yari yatanguye neza ikangana mugabo mu nyuma kuko ngo Arsenal bavuga ati no dufite abakonkira bari faible kuko n'abajya abapanditsi bose bajya baje mikarage n'abandi bavuga ati n'umwaka Arsenal baro ikina Arsenal nta opposition ni titre ni yabo uno munsi natangiye guhinda barabona ko afite umupoza do grand time akomeye cyane ashobora kuba muzatwara kino kombe cha Premier League nibaza ko rero tugiye kubona concurrence ikomeye cyane hagati ya City Liverpool ntiravamo City Liverpool ndetse n'Arsenal
Arsenal yaje kuba igira ibitsindo bigira kuri 2-2 n'umugwi wa Sunderland baje kuba bagomba ku munota 94 rero kandi baje no kuba bankesa ibitsindo bigira kuri 2 incuro ya mbere muri no mwaka zira president muri no mwaka w'ihino ubona yuko Sunderland ari imwe mu equipe no munsi wanashima atanga challenge ikomeye cyane twaje kuba tubona habura na gato mwize mu kibanza ca mbere ugasanga dikira Rwanda ikibanza ca kabiri n'imigwi ya Manchester City za Liverpool na za Chelsea n'izindi ubona yuko Arsenal niyo bitanguye bya bintu by'iwayo bonaza kuri twafatira kuri ivyo hacari kare kubera umugwa Sunderland niraza ko tukimuri tuvuga umugwa muzinyi ko tuvuga ngire umugwa duze ugashika ugwana bikomeye kuti ubona ko umugwa Sunderland no tugeze ku 11 mugari mu kibanza ca gatatu nyuma n'ibeshye kuko Man City tarakina Sunderland yari ya kabiri na Chelsea kinya yashiri ya kabiri Sunderland no musinaza ko ari ya kane muri Premier League yaratsinze Chelsea ni Manchester United yaraje kubatsinda ariko turagiye saison bariko baragira no munsi ubona ko Sunderland ikomeye cyane Sunderland yagize amarokitima menshi kandi akomeye baje ko bazana Granit Xhaka neza ko no musi uwovuga ko ni umwe mu mahoki akomeye abaye muri Premier League muri ET iheze niyo bayibeje ubona ko n'umukinya afatiye cyane gose ino equipe ya Sunderland nibaza ko Sunderland bo ibitsindo bibiri gusinda Arsenal biratangaje kuko Arsenal yayimaze inkino 8 idatsinze itsindo na kimwe yaje gutsindwa bibiri bashaka kuvuga ati ikintu gitangaje mugana ko Arsenal twavuga ko yagize rero cyangwa itagize rero kuko nako Arsenal imaze ku gitsina cya kabiri umwanya munini yagiye gukina iko yazindi abantu benshi bavuga ati ntivyumvikana ngene Arteta ashobora kwiyumvira kuzinira Sunderland mugabo arazi intuze equipe yabo ngene ikomeye arazi Sunderland aramaze kubona saison yo koragira uno munsi yenaza ko biri logique kubona amplis Sunderland yari wabo kandi uno munsi naza ko ntitwofatira kuri bijya ngo Arsenal yatakaje kuri Sunderland ngo biraheze cyangwa biragize iki bijya ni resultat ibaho ni resultat ishoboka mugabo igiye kubandanya mu Arsenal mbega ntibizoba jya mu mutwe hajya ashobora gucagira pressure ati ko dutakaje Man City katsinda kwikura twegereza hajya bamaze kugira pressure niho nzabituma nibaza ko Arteta ashobora kubakanwa akaguma areze ni concurrence izo bikomeye kandi Arsenal ndacyari favori gishimo munsi The Red Devils bariko barakina n'umugwa Tottenham Hotspur baza no kuba banganya ubona yuko Man U igize buriya baje kubagira batogwa umumenyereza mwiza wo mwaka witwa Ruben Amorim n'umukinyi mwiza w'ukwezi Brian Mbeumo match zigera kuri 5 badatsinzwe urukino na rumwe kandi muri izo match zose bari bafise umugwa Tottenham Hotspur bari bafise Liverpool bari bafise Nottingham Forest ona yuko kame aje kuba aronka amanota meza muri zino match zingahe kubona adatsinze urukino na rumwe iyaba witwa The Trend United yavuze yuko azokwimosha ari uko Manchester zibikyana badatsinzwe nuko bagize draw yari kwa yimoshe mugabo nuko ka draw yarakibagiye afatira gutsinda rero n'ubunyura cyafise umushatsi mwinshi rero ba yuko burya niyo buri kiravyuka buke United Ndaza ko United no musi kiravyuka cyane ni kiravyuka cyane ni equipe ikomeye no musitavye ibintu baberuka kera kwashira Manchester sans défaite mugo no musi kibazo kigaruka ni cyakindi nyine no musi uravye ugombera rero ko mu Manchester Tottenham Hotspur bano bakinyi bayihetse Nuno Amadi Diallo ndetse na Brandon rero ubunyi bagira bagenzi muri equipe nationale bazomana n'imiburi ukwezi batari muri Manchester United eske Manchester United izoshobora kumaintain niyo test tuyindiye kuri Manchester United hamwe bashobora kumaintaina bagashobora gukombra no vuga ngo izi video zizosigwa n'abahungu babiri turashobora ati Manchester United iri muri lite ya top 4 big 4 muga bidakunze ino video kaza kwibonekeza biragoye cyane ko Manchester United izahugwanira a big 4 hariho concurrence komeye muri big 4 no mwaka gusumba iri kuri gikombe cha Premier League sinzi icyo bavuga Premier League yose n'amashampiyona akomeye cyane yose n'amashampiyona akomeye cyane rero naza ko Manchester United ni akazi keza kandi karakorwa na Ruben Amorim ni bya bindi yavuga ati jene mu mwanya baravuga ati ni mu mwanya iki naza ko ariko arerekana akarusho canke nouveauté yazanye muri Manchester United mu mwaka w'ibiri Barca yariko iratsinda mu gihe nayo yitwa Real Madrid yariko iranganya Barca iratsinda ariko itsinda nayo yamaze kuba itsindwa ko defense ya FC Barcelona niho ko ufashe Lorisi n'abagenzi biwe ukabashira inyuma ufata umugardier ukamugira Flambert peut-être ngira ngo niho ibitsindo niho byoza ko biboneka nkuko biri kubera naka muri bigo rya FC Barcelona none yuko
attack iragerageza ariko kandi no mwakoze twaje kwa tubibona mugabo hoho urabona yuko ntibyari kurugero ikosa ribaye muri inyuma basi imbere baragerageza bagashamwe effort ziboneka bakaza kuba babafasha twabonye muri Champions League bahura na Inter Milan bitsinda ukuntu byagwa nk'imvura ariko uyu mwaka ho urabona yuko iratsindwa ariko kwinjiza si cyane Barca nta gishashe mu mwaka turashobora no kubona muri UEFA Champions League hoho biragoye cyane ni championnat birimo ama equipe akomeye cyane La Liga Santander nivyo Real Madrid yaje kuyagarikwa na Real Vallecano Barca ariko itsinda equipe ikomeye cyane Celta Vigo yari maze inkino zigira kuri 5 zose zitsinda atana draw zose zitsinda ya wamfana mani yabashikiye yayiboshe bikuraba ama equipe dufana rero no bayuko niko byifashe novuga muri La Liga Santander hat-trick witwa Robert Lewandowski n'igitsindo cyitwa Lamine Yamal matwe dusumira ngo byaba byaragenze nabi no muntu wari basanzwe bari kumwe rero ngo bamaze gutandukana yacyasabira kugaruka muri byo byiza anako amaze hino zibiratsinda cyane atsinda tanga amapasi nako eske nibyo byara bituma atari kandi ashaka kubivuga ko je ya ni ibintu baje ko bagira public bavuga ati jewe na nikindi ko turahagaritse ibyacu nikindi ko bavuga ati turahagaritse ibyacu nako ya nibwo buzima bw'abastari cyane cyane kuko ni Lamine Yamal yaza ko mu buzima bwo hanze ikibuga aravuga cyane gose uwo kwaza ko afite nk'imyaka 30 no kwaza ko akwije 18 rero uko niho duce tunarangiza novuga n'amakuru y'inkino y'uno munsi muri Luke Sports Loris Ndongozi ndagushimiye nani ndagushimiye ndashimiye n'abakunzi bashobora kudukurikirana kwikana kwa nyikuzi reka tubashimire mwebwe mwese mwakomera dukurikirana amahoro amagara ndetse n'amafaranga nibyo twipfuriza naho utamurakoze